DFTV. Tunda juhudi. Reka ndabaha ikaze bakunze ibiganiro bica kuri DFTV 257 na cyane ku bakunzi ba DFTV Sport. Ano munsi DFTV Sport kaba yabarondereye umusore asanzwe akina mu gihugu ca Lithuania. Beshe muranamuzi asanzwe akina mu giserukira gihugu akaba ari Bimenyimana Bonfils Caleb. No munsi tukaba tugiye kuganira nawe twumve ico atuyagira uko championnat mu gihugu cyawo ziriko zirabandanya. Bimenyimana Bonfils Caleb ndakuramukije ndaguhana kaza muri DFTV 257. Ndabaramukije mwese muri kutwumva Bimenyimana Bonfils Caleb ari kuri telefone. Kugeza ubu twavuga ko muhagaze neza muri championnat murabambere mu maze gukina inkino 5 mukaba mumaze gutsinda izo nkino zose. Wowe na equipe yawe twavuga umerewe gute muri equipe yawe? Muri championnat tumaze gukina inkino 5 n'ibyo je kubwiwanje ni sawa na kintu ubona kibi gihari bimaze kuri match 3 ise ikindo kimwe kuri John sawa kubera abakinnyi benshi twari turavanga umwanya so bose umwanya tugomba gukoresha nta kibazo gihari ni sawa ubuzima bumeze neza ntacyo nidoga kirimo. Nta bakinyi benshi muri kano karere kacu tumenyereye kubona bakina muri izo championnat zo muri ivyo bihugu. Wewe usanzwe uhakina nizihe ntambamye uhura nazo iyo muri ko mukina muri izo championnat? Ino n'abakinyi benshi bava muri East Africa bahari kubera West Africa ni ifise isoko rinini cyane muri Europe. Ni ifise hari Nigeria, hari Ivoire, ikirana nabo bari ino kandi benshi. So nambanye umuntu ahura nazo ni nuko uko football ya Europe iratandukanye cyane ku rugero runini niyo muri Africa. Iyo kiri muri Africa urazi kuri televiziyo cyangwa ukabona iki bibaza ko byoroshye ariko ibintu bitandukanye cyane bisaba cyambere kigunda kugurana kuri benshi kumaze kuvugana nawe y'abagenzi banje ni kwiadapta kwanza kwiadapta kuri klima kwiadapta kuri buri kintu cyose iki ibintu nico cyambere kigoye ariko ibindi byose birasanzwe ariko kubera utaba uri adapta ibindi bintu byose usanga ariko bigenda nabi ariko umaze kwiadapta Afrika dufise tara nyinshi kuruta ino. Tugarutse gatonya mu gihugu cy'u Rwanda aho waciye mu mugwi wa Rayon Sport hari amakuru yaramaze imisi avugwa yandika n'imenyesha makuru bisanzwe zandikira muri ico gihugu cy'u Rwanda yuko ushobora kuba ugiye kugaruka mu mugwi wa Rayon Sport ndetse ko uba wanemerewe n'amafaranga menshi cyane. Ayo makuru hari ico wowe yaziko? Umyerekeye mu Rwanda uko njumva ndibona bisomye ku binyamakuru uko nabisomye na equipe ya Rayon Sport nigeze mvugana nawe nigeze mvugana nawe kandi nani mugambi yo gusubira inyuma haba muri Afrika hariho hose haba kuturetse mu Rwanda sikuvuga ngo mu Rwanda ego ni heza kandi nagiriye ibihe ariko focus yanjye niyo gutera imbere apana gusubira inyuma sivyo Rayon Sport ko mubibona nanjye niko nabibonye so nashobora kuza abantu kwandika ibintu bashaka nashobora kuza abantu kuvuga ibyo bashaka ivyo ni ibihuha. Equipe nationale ya intamba mu rugamba inkino zimaze kuba zibiri tumaze gutakaza mu rugamba wo kurondera tike yo kuja muri CAN ya 2022 mufise ikihe cizere wewe nk'umusatirizi wa iyo equipe nationale yuko dushobora kubona Burundi busubiye gusubira muri CAN ya 2022? Sinovuga ngo mvuge ku situation nyene ko equipe nationale cyonzi hari urukundo hari ubumwe so gutakaza inkino zibiri za mbere nta kintu na kimwe kirapfa kuko tuze kwidekura cyangwa tuze gukata ngo cyaraheze cyangwa amahirwe menshi kandi menshi cyane imigwi twakinye turayizi hariho match retour so twese turi focus kandi abakinnyi bose barifuza ko bashobora gukina next kandi mu mwaka wa 2021 nk'uko bayigeje imbere 22 ngira barayigeje imbere sinibuka gusa igihari nuko buri rukino twese bazoshobora kuba bahari bazorukina amafinale kuri buri match yose zo kwipresenta eliminatoire. Ni kihe kintu wosaba abakunze bamenyereza ndetse n'abasanzwe barongoye umugwi serukira gihugu kugira ngo twizere gusura kubona equipe nationale y'u Burundi tuja muri CAN na cyane CAN ya 2020? Ikintu musaba
wese yambaye nka equipe nationale so n'abamenyereza n'ubumwe kuko ahari ubumwe nibaza ko ayiside yamihari nicyo kintu bavuga kandi ubumwe burahari so ni kuguma turi focus tukarindira umwanya ubwire hanyuma twereke icyo dushoboye natwe. Turavye ku myaka yawe turabona wacari muto ariko twavuga ko utari gito kuko tugerageje kuraba ibintu maze gushikako aho ugeze turabona ko ari ahantu hashimishije cyane. Ni zihe mpanuro woha abatonya bawe basanzwe bakiri ngaha muri championnat ya deuxième division, troisième division ndetse n'abari muri première division bifuza kugera aho wowe ugeze ndetse no kuharengana? So icyo nababwira nuko icyambere ni gukunda akazi ukora, cyakabiri ni kugira discipline mu kazi indani mu kibuga no hanze y'ikibuga kuko discipline hanze y'ikibuga ashobora kuvuga ati ngoja entraînement zibiri ku munsi eske ndagira amasanga eske umubiri uraruhuka gute, ibintu byose birahari. Icyambere ni gukora cyane. Navuga ndibuka nkiri Bujumbura nkiri muri kwa Wembo niyo yakunda kumbwira yuko umuntu afise umwanya arikoresha muhira arama exercice yaduha agama exercice yambwira jewe narakora buri munsi ngira niyo yatumye ushobora gushika ngaho kuko kandi ufise equipe nziza ariko ndaje inyuma cyangwa ari je nyine negeye imbere abantu bose twagiranye muri generation yanje ni ibintu bimbabaza cyane kuko hari benshi hari tara nyinshi zari zihari muri equipe yacu, hari benshi nifuza ko bugera kure, hari benshi yaje nifuza yuko nogera kuba ariko kwa gukunda akazi no kubaha akazi kanje amenya yuko negezwa kwihanganira buri kintu cyose kuko je namwe nifuza gukina Burayi niyo yari dream yanjye niniya kandi aho nifuje gukina yego iyi ni nka depart nini nagushasha nangoye jewe kuko nshaka gukina muri champions zitanu zikomeye z'Uburayi niyo hebe yanjye fise kandi ndigushika ko so abandanye bakunda akazi bagire discipline hanyuma basenge n'Imana kuko byose tubihabwa n'Imana ibidufise cyangwa ibyo duhura nabyo nuko nabivuga. Wakoze cyane Bonfils Caleb kuri ico kiyago waduhaye. Abakunzi ba DFTV na cyane ku bakunzi ba DFTV Sport nta kindi no basaba atari kubandanya mukora subscribe kugira ngo mubuze muraba mbere mu kuronka ibiganiro, unakora comment iyo mbari ushaka ko tukuganiriza ko. Murakoze. DFTV. Tunda Juhudi.